Yes fam, mambo vipi mrameze freshi. Iyi ni voice ya Page de la Capitale. Turiko turakora exclusive reaction y'indirimbo shasha ya Satbi yitwa Kirisese. Ngwino rero, ngwino no dutange analyze y'ukuntu indirimbo imeze. Iyi intro ya beat mwumva ya Satbi ni afro beat style Satbi akunda gukoresha, ariko iri ku rwego rwo hejuru. Muri make tuvuga ko producer yashizemo yakoze nk'umu master mu gukora ibintu by'ama beat. Sibyo none guys, tugende tubandanye rero. Satbi yinjiye mu ndirimbo nk'umwami. Sibyo none, listen to that tone. Cheshagaza mabebe umuntu ndamwatata. Ni nkaho bigaragara neza yuko Satbi yavuga ijambo Kirisese harimo message zitandukanye. Ariko nishaturabira hamwe iri jambo Kirisese rishobora kuba risobanura iki? Iri jambo Kirisese rishobora kuba ari metaphor ishaka kuvuga ibintu bitagenda neza mu muryango, mu rukundo canke mu buzima bwa misi yose. Amajambo akoresha arerekana ko hari ivyashitse birimo betrayal canke disappointment. Guys, Satbi ni umuhanga muravyumva namwe nyene yuko atavyo guhengesha muri beat. Mbega urumva ukuntu aririmba akoresheje emotion nyinshi. Ubu buryo niyo itandukaniro riri hagati ya Satbi n'abandi benshi. He pours his feelings into the mic. Visual ni clean, editing ni pro. Hariho ururimi ruhuye neza n'ibihe indirimbo irimo. Kamera ingo n'imyambarire birerekana ko budget yayo ari y'abanyamwuga. Ndetse tugiye ku musozo wa Kirisese, ni track ifise sentiment, message hamwe n'umuziki mwiza. Satbi yongeye kwerekana ko ari legend mu muziki y'u Burundi. Iyi ni reaction ya Page de la Capitale. Nubona iyi reaction igushimishije, gira like kuri channel yacu, kore subscribe, kore na comment, maze urabana natwe buri gihe. Ndakubwira yuko jewe ndi Page de la Capitale, ndabakunda cyane. Ja bless.